twabana n'uzenya hanyuma ico gihe hanyuma byo byose bikaba ari ibintu mugabo wagiye ufatanganya byose bigashayibamo inkuru imeze inkuru ndaguteye inkuru umaze kumva umuntu ariko gutera inkuru hari igihe hanyuma caraza imvura irikiragwa hanyuma tugira ibiti ouais ikintu bitwa bible de personnage no kuvuga utangura rero ukabanza ukidentifia no mu matexte tukiri muri secondaire cyangwa muri primaire barakubwira ngo vuga abantu bari mu ino texte historique donc nyuma ya yiga ngabo haciye hazi ya mugisha ego iriya ya mbere inyuma yaho novuga ko atazindi zasubiriye ku motiva mugo nkavuga nti none umuntu abihera he ngo akine filme abihera he ni hehe basi umuntu yoja kuvyiga donc nkaguma nico kintu hama sinzi ukuntu nabonye Fanny ya postinze kuri Facebook ikintu no babwira munyitegeko nuko mu misiza bivaye nuko nibona ubu je ubwanye nzoba ndiko ndiyandikira firme twebwe tuvuyemo bazoduha donc le certificat hama hacatangura indi promotion nuko bimeze muhejeje muzuca muja he twebwe duhejeje uyu mwigisha wacu aratubwira ati turavye umwe wese ivyo ashoboye hari abantu baduciye intege arabatubwira ati aho bazobajya amahera bazogira iki bazosiba bazogira akora ngo ndababwire ko twasanze birimo inyungu nyinshi nka jewe maze kubibonamo inyungu nyinshi ejo ndazi ko azoba ari heza Bonsoir mesdames et messieurs, le fond de Abuja Flavor. This is Step Media, channel progress for this industry Abuja Flavor. Chakenya makuru cyo kibazanira bishamuga muri industry Abuja Flavor mutumo tubikora reka tuze dukengurikira Imana hama dusubira dukengurikira nambwe gwakunzi ba Step Media 257 wherever you are ndakunda cyane kandi big up sana kuri support mutwereka birarushika cyane ku mutima bituma tubarondera makuru ari update ndakubwira ati n'umunsi kubundi ni Imana tukongeye yondi munsi ifoko dushimira Imana tudashimira Imana ubu kuyukura rukuri ronderera umuvumo kuhoraho ndakubwira ati rero je kubganje ndashimira Imana kandi izera neza wherever you are na urakenguruka uhora kandi ndakwifuriza novuga novuga ama blessings menshi cyane avuye ku mukama ndakubwira ati ni mibeni kuri micro behind the camera ni sike professional ndi kumwe n'abagenzi banje kumbure wabarunduta imyaka canke usanga ndi mutoyi kuri bo cyane baraza kutwidondera batubwira baribo ariko je ntabasanze ahantu heza ahantu hatuje kandi ahantu benshi murahazi kandi benshi murakeneye kumenya amakuru yaho hantu muraza kumenya byinshi ya propos y'ukuntu biriko biragenda reka kumbure lady first dire ko bakobwa sivyo ne boss it depends on you okay bivana na jewe yes reka duhere kuri Zoe yamwe ngo yitwa Zoe kandi mu mwanya baramutse hanyuma cabwira amazina bite ndabaramukije bakunzi ba Bujahit ba Step Media ameruka ndi muri Bujahit imana irakaguhana ba Step Media hama nitwa Zoe ndabaramukije cyane Bujahit ni yuzi Bujahit bujya imerukamo yo ndumukunda umwana wa Bujahit nujya n'umwana wa Bujahit twese turabana ba Bujahit sawa umvika boss bitwa gutidira miko yitwa Gilbert mugare kandi amuha bidondowe merci beaucoup je nitwa Gilbert ariko sinkunda cyane amazina y'igifaransa nitwa niyimubona niyimubona le vrai patriote le vrai original kubera iki nihitangiriye je nitwangiriye mu Kirundi ngiriye aho nibaza ko bashatse kuvuga ngiriye abandi baragiye average gusa niko nibaza ariko sinzi ko ari byo je nibaza ko na Ariel Grand Père wanje yitwa ngiriye uko nyene okay c'est bon twite rero amazina y'ikirundi yego nivyo sawa wavuze ko yitwa gute niyimubona niyo nakwite niyo yego je nitwangiriye witwa niyo sivyo none all right Zoe nawe yitwa gute tuyishime turi kumwe na Twinga turi kumwe na niyo turi kumwe na ngiriye ibintu bigiye kubera neza cyane gese rero ko muri bakoze Step Media 257 n'abanyeshure ba Burundian Film Academy ico gikorwa mwarakibonye vyaracino kumbonesha kuri igihugu cacu RTNB mwarayibonye no kuri Step Media twari bacishirijemwo ari abantu benshi birifuje kumenya information mbega ibintu vyarabaye mbega biraba twarabonye amafoto benshi murabikurikiranye ku mbuga nyinshi muguruka arabumenye ariko murifuza kumenya ati mbega abanyeshure bako biga gutereka kumbere duhere kuri Gilbert urambabarira nari kukwita izina ryawe ry'ikirundi ariko reka nkoresha izina ryawe ry'igifaransa ibyo none yes Gilbert biriko bigenda gute ku ishure kwishure biriko bigenda neza kuva dutangiye kwiga mbona bimeze neza iki kintu twari twaracifuje kuva kera twarakibuze yego namahirwe twagize kuko
ni ikintu no kwita nka innovation mu rurimi rw'igifaransa. Hariho benshi twararondeye ukuntu twoshobora kumenya ubuhinga bujanye n'amareresi twarabibuze. Ubu rero turakenguruka cyane biriko bigenda neza. Yego. Zoe biriko bigenda gute kw'ishuri? No kuri kw'ishuri je ndashima Imana kubona ibintu honyene vyaraje ndabishimira Imana kuko je Imana bisa nko nari ndayifise ariko naribaza ati nzobihera kugira ndabikine nafuye kubibona asha nabaye mu bambere kandi vraiment turashima batwigisha neza nta kibazo pe. Guys novuga ubuhamya bwa mbere turaburonse bimeze neza cyane vyaje babinyotewe timbega igitigiri cy'abanyeshuri novuga bari basanzwe bari baje kwiyandikisha kiribonekeza ku bwinshi cyane ga Gilbert. Ego kiribonekeza. Ego barabikunda. Ego barabikunda cyane. Nta bisibo byinshi bihari. Ego. Abanyeshuri mwigana bona bariko bavyakira gutega Zoe. Abanyeshuri twigana babikora babikunze. Barabikunda cyane kuko ni bake basiba n'usivye aramenyesha. Kandi usivye ndabona ko ababara babikunda. Gilbert akora iki wahisemwo kuza kwiga ha? Jewe icambere mvuze muri make ico nsanzwe narize kw'ishure jewe nize ibintu by'indimi nivyo nakurikiranye kw'ishure navyo bijanye n'imvugo n'inyandiko. Jewe nka jewe bije navuze nti ahubwo vyari vyaratevye kugira ngo ngume niyibutsa bya bindi niga kw'ishure. Yego. Urabona yuko bivanye na domaine wari usanzwe urimo kw'ishure bizova vyoroha byinjiranemwo. D'une part birinjiranamwo de l'autre part harimo bishasha byinshi. Harimo bishasha byinshi kuko nkubu baratubwira ukuntu ushobora baratwigisha ukuntu ushobora kwandika film, ukuntu ushobora gukina, uburyo wifata ibintu nk'ivyo. Yego. Yes, kuva mutangura mugeze kuri chapitre iyahe kumbere biko bigenda gute? Ubu tugeze kuri chapitre ya kane. Ya kane. Yego niyo tugeze ko ijanye n'ukuntu ni chapitre principale ni ya mbere mugo irimwe ama point menshi. Ego ama subdivision menshi. Donc ubwa mbere ni henze muze ngo chapitre kumbe ni subdivision. Ego ni nka sous-titre. Tugeze nko kuri sous-titrage nk'iya gatandatu gutyo. Kumva kuvyica ivyigwa mu birembeje cyane. Ego biraturyohera cyane gose. Zoe turabona uracari muto mbega muhira barazi kuri nga? Barabizi cyane. Icyumviro kibabwiye muhira bakubwiye ko bakubwiye iki? Icyumviro bivaye n'ukuntu je nkunda ibintu byinshi je ndakunda ikintu cyose numva kingohe ndakijamwe ntavyo nigeze ndababwira. Babibonye gusa banabwiye ko ngiye kwiga gukina film baca baravuga ati sawa ntavyo nigeze ndababwira. Ntuhava ugira amakenga wibaza ko bazova bavyakira mu nyuma bakubonye ku makamera ko turazi ni benshi cyane kuko abantu iyo turi inyuma ya kamera canke muri television twicaye muri salon tubonye nka Gilbert canke Zoe ariko akina nk'umuntu w'umusuma tunyeruka kumujajinga. Nta kantu kako ufise nuvuga mama canke papa ni yabibona kuri television après waramaze ko professionnel. Urazi kube impamvu atakantu kwako bamfise nuko sanzo ufise ibindi bintu nkora bituma basi bashobora kumenya. Ibindi bintu ukora bituma bava bo kumenya. Ibindi bintu bya ukora. Musanzwe hari abantu munafasha gusohora indirimbo z'Imana ariko muri video bamuhira bamabanda urumva bacavuga ati ni vya binakunda. Ikindi naco kuri Facebook burya abona akunda kwandika butwenze. Hari umukobwa bukora sinzi ko hari umukobwa amaze kumva yitwa Zoe. Ni jewe rero muhira barabimenye bica birabatungura rero nibindi byose noja ngo ashavuga ati umumemere. Kibazo. Umumemere ho mukobwa cyangwa itaguye. Zoe umumemeze. Umumemeze uyu andika memesi muta. Ntunyandike ko memesi kandi biherera hanyene ndakwiyamye abantu mwese muri abameme muri rusangi ndabubaha cyane. Ziya memesi niho ruzandika. Ariko witwa Zoe azoba ari jewe. Geish ariko benshi dukunze kubona amamemesi menshi cyane ariko ntitumenya banye n'ivyo ni bande ariko urumva wowe urataka gutwibwira urumva yuko ni wagira memesi yo gutuka Gilbert ngazo tumenye tukurondera uravyumva. Ego cyane tutamumenye. Yes urumva yuko zo biroroshe barasanzwe bakumenyere muri entertainment kuko abameme aho bose bari muri entertainment ibintu biryohera abantu ni ibintu kwandika indirimbo za gospel muri abantu muri entertainment urumva barabimenyereye muhira muri make. Barabimenyereye niyo mpamvu. Gilbert niba mubona ariko aractinga nk'umuntu anigagura abantu muri film
turiyizi kuna abantu tumeze turanyaruka kujudginga ngo ni wa Gilbert turatubona muri quartier sigakira ibintu nkabijya Gilbert azovyakira gute canke yagiye kuvyiga kugira ngo afashe societe bimeze gute icambere coco nagiye kuvyiga ubwa mbere nk'ubumenyi ikindi naco nta bishasha novuga ngo biteye ubwoba birimwo canke ngo bomvuga gute ngo bovuga ngo bambonye gute oya je ndafise caractère yiwanje nkirakuraba ko ndiko ndagira ibintu bitononera societe ahubwo biyungura nico je nkunda gushira imbere hama devant le public abantu ndabama imbere kenshi suis photographe moi ego ego nsanzwe mfotora umenyere public ndayimenyere cyane ego numva no gukina ego no gukina bizonyorohera cyane afite ijya flu y'isoni yaramaze kuvamwo kuko deja umuntu akije imbere ya kamera ari ikintu kimuja musinze ko murabibona agatinya naje musi wa mbere mfata micro vyarangoye birashika ninka kurya ubwa mbere ukija kuri scene ugihonyorayo kuri stage wumva ukuguru umenga kuriko kurajugumira ariko uko umwanyura niko bigenda birakuvamo ego ati rero wewe uzobimenyera kandi n'abantu bazobimenyera kandi impande yico ndi n'umupapa burya jewe ndafise abahungu batatu no kuvuga nk'umwana abonye ati papa ari charactinga nawe ashobora guca aba motive akazobikunda on sait jamais kabisa ego yes ikintu kiri intéressant n'umupapa yahisemo kuza kwiga muri Burundian Film Academy mbega yarafise byinshi akora ariko yahisemo kuza kwiga ni igiki kintu cha avantage kinini ntuvuga kiri golden like ikintu cinzahabu yabibonyemwo gitandukanye n'ivyo yareje kutubwira jewe donc nkiri muto ndavye aho natangiye kurabira amafilme nkavuga ati ndagiye ndakunda filme izihe tugiye hanze narakunze iriya filme ya Jack and the Rose urabona ego Titanic mu nyuma ncanza ini wacu ndakunda filme ngabo Leonce ya Kinye Gito ego ijya je nayiravye niga mu mwaka w'indwi 7 we wangana gute nari mfise imyaka ingahe nari mfise j'avais 5 ans cero na 9 nari mu mwaka w'indwi mfise imyaka 5 okay ndabye rero donc historique donc nyuma yiga ya ngabo haciye hazi ya mugisha ego iriya ya mbere inyuma yaho novuga ko atazindi zasubiriye ku motiva mugo nkavuga nti none umuntu abihera he ngo akine filme abihera he ni hehe basi umuntu yoja kuvyiga donc nkaguma nico kintu hama sinzi ukuntu nabonye Fanny ya postinze kuri Facebook ko je twari dusanzwe tuvugana ko nk'umu actrice nanje nk'umu photographe c'est très simple guhurira hano ego mbonye yabipostinze canda mwandikira ko mutantumiye abantu ngo nke kumazi imisi utankurikirana bimeze gute acarampa detail arambwira ati muraza mwiyandikishe muze donc tugire formation tungura ubumenyi tubibahe namwe muze mu biha abandi duteze imbere igihugu ego mu bijanye no gukina amareresi kabisa Gilbert ni kibazo ndashari kuri gatoyi mbega ku bantu boba bavyumvise ubunyene mbega nabo nyene baratumiriwe canke bakarindira umwaka uhere bimeze gute ukuntu biringanije twebwe inyuma donc nous sommes la première promotion donc nukuvuga inyuma y'amezi 3 hazoca hatangura indi promotion nukuvuga donc twebwe tuvuyemo bazoduha donc le certificat hama haca hatangura indi promotion nuko bimeze muhejeje muzoca muja he twebwe duhejeje uyu mwigisha wacu aratubwira ati turabye umwe wese ivyashoboye hari igihe tuzoza turatora muri mwebwe abacteur n'abactrice kugira ngo dushobore kubakoresha suivant y'ukuntu tubona umuntu kanaka look yo donc body structure ukuntu umuntu aboneka ukuntu umuntu yikomporta donc tubonye ingene acting tukavuga tuti iyi scene donc iyi role tuyihaye naka wasanga bimeze neza ego Zoe turagarutse gato kuri wewe uri kurumva yuko mufise amahigwe yuko muzoshikirana uvuga mu bintu bimeze neza ko ni benshi cyane bifuza kuba abakinyi b'amareresi ariko bakabora iyo opportunité ariko kurumva yuko mwebwe muzoshikira muri bamwe basanzwe barabatanguriye intambwe mu vyerekeye amareresi ni igiki twitega kuri Zoe mu vyerekeye kujya tubwiye ko afise ingabirana ikintu no babwira mu nyitegeko nuko mu misiza bivaye nuko nibona ubu
je ubwanye nzoba ndiko ndiyandikira film yeah navyo mu byo bigisha ngaha birimo birimo nivyo turiga kwandika film wow urumva ko ari igikorwa gikomeye cyane urumva ariko rero zo bakubwira ati nawe nyine arifuza yuko mu myaka iminsi iri imbere filme zizoba zirakinwa abaje nduza ndazandika ijambo rimwe ubwira nk'umuntu yoba yarabisuzuguye canke yoba yarabihaye commentaire rini negative nkawo ubirimwo ni gikomubwiye ico nababwiye hari abantu baduciye gara batubwira ati aho bazobarya amahera bazogira iki bazosiba bazogira akora ngo ndababwire ko twasanze birimo inyungu nyinshi nka jewe maze kubibona inyungu nyinshi ejo ndazi ko azoba ari heza kabisa zakubwira ati demain itakuwa fire itakuwa moto fire Gilbert uri umupapa deja nka jewe kubganje no kununa kubaha cyane nka 2 5 cyangwa 10 karenga no kubahana yaba umuto no kumwubaha yaba ugusumba canke wo mungana utegeza kumwubaha naho abantu benshi batabikurikiza niko twobwirijwe kubigenza guys ni byinshi kumbura kubura kurakora ariko warahisemo kuza kwiga hano ariko ndafise ikibazo ni benshi kumbure wo warahuye nabo cyangwa warabajije kumbure cyangwa waramaze kumva ko uba wijemo ngaha bo baravuze commentaire ziri negative ariko wowe kuba warabijemwo urazukuri mbega nigikubabwiye jewe no ahubwo no batumira ko nabo bokanura cyane mu bisanzwe mu buzima bw'ngaha ku isi kuba umupolivalent sinzi ko wumva ivyo mvuze uko akora byinshi bishoboka donc kuba umuntu akora ibintu byinshi bishoboka kugira ubumenyi bwinshi ni byiza cyane jewe ukuntu meze kuva nkiri na mutoya namye nshaka kumenya ibintu byinshi bishoboka ndibuka ko nigeze kwina na mama ntije nshaka diplome nyinshi zishoboka ndazishaka niko nigeze kumubwira zishoboka apana ibikaratasi uko ndanabimerita donc kubivuga uti ngiye gutestinga ndabe in his mind yuko ibi bintambwiye biriyo ni objective namye afise no kuvuga rero nabandi noba tumirira kuza bakaraba ivyo bintu bishasha batari bwabone kuko umugani yo mugenzanje zowe gufata urupapuro ukandika filme ni honneur kuko niyo chapitre musanze turiko no kuvuga kugira ugende kwandika inkuru ubufise ikintu wabonye centeresa intérêt public donc centeresa le public ukavuga uti iki kintu reka ndacandikeko ndagikore kw'inkuru ndayishire hejuru abantu bayibone non seulement bibigishe kandi byongere bibakize bamwe ko ari umuntu ushaka kurabe inkuru ikamukiza mu mutima yaramerewe nabi ugasanga haravuyemo ikintu gikomeye donc muri make rero babihurumbire babifate nk'ibindi vyigwa nyene kuko navyo ni vyigwa mu bindi Yes kumbure rero akubwira bati twere kuyaga vyinshi ariko umwanya gusa nutumwemerera bariko bariga kandi namakosa gukura abanyishure mu ishuri ariko batwigoreye bumvise nuvuga akamo k'abakunzi ba Step Media kuko ndazi ni benshi cyane muri hanze y'igihugu mwifuza kumenya ivyerekeye Burundian Film Academy mwaribonye nuvuga vyaciye kumburisha kure nyinshi cyane zigetandukanye ku mbuga nyinshi za Facebook na za Instagram wherever nuvuga no ku ma site web vyinshi byaraciyeho mwari mwifuje kumenya mbega vyigwa birabandanya mbega biko bigenda gute canke vyabihuha twumva bimeze gute ukuri mwakumenye twavuganye n'abanyeshure muri bamwe basanzwe bari muri Burundian Film Academy bababwiye ati ivyo bintu bimeze neza cyane tuko turiga neza cyane ahubwo kandi turizera neza cyane mu misiri imbere ibintu bizoba bimeze fresh sana wari kumwe na Beni kuri micro behind the camera CK professional tuzosubira rero naho gutaha bye bye